Tabare tabare, ibiti vy'amavoka birahonye. Ibiti vy'amavoka birahonye. Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ryanje ni Fesiyano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ikiganiro c'uno munsi cerekeye uburimyi. Uburimyi rero turerekana igiti kibangamiwe muri iki gihe, ni igiti c'ivoka. Ubu muci rero nk'uko muriko murabibona kuri aya mashusho, abarundi barijukira gufyatura amatafari maze bakayaturira. Imitumba twagendeye yo muri komine Rutana, intara ni Burunga, twarabonye yuko ico giti c'ivoka kibangamiwe cane. Murabibona ibikorwa biraremvye vyo gufyatura no guturira amatafari. Ivyo bikorwa rero bigakenera inkwi nyinshi, ivoka rigaheza rikabangamirwa. Twatera akamo ngo ico giterwa gikingigwe ntigihone, aho bishoboka mbere ko mutasuro bisubirizwe. Murabona ingene ibintu vyifashe. Nimurabe rero ingene igiti c'ivoka kibangamiwe. Kiri ku mushiro, aho ifuru ry'amatafari ryegereye. Igiti c'ivoka kiragira ingorane. Murabona kuri aya mashusho yuko ibiti vy'amavoka ari imigandigandi. Ibiti vy'amavoka ni imigandigandi, biraremvye bagomba ivyo guturiza amatafari. Hari mbere n'ababicamwo amakara yo gucana. Hakwiye gukorwa ibikorwa bikomeye vyo gusubiriza ivyo biti biriko birahona. N'ayandi hoho icamwa cobura. Aho twashoboye gushika muriko murabona kuri ano mashusho, twaragiye ku mutumba wa Nyarubere, turaduga mu Karindo, turashika i Kayove. Ni sahwe. Turabona yuko ivyo bikorwa vyo gufyatura no guturira amatafari bikobeje, ari nako n'ibiti bibangamiwe. Uyu munsi tukavugira igiti c'ivoka, kuko ivoka ari camwa abarundi bakunda. Hari n'abariko barahimizwa yuko corimwa gose, tukarima ivoka ryitwa ruhere kugira ngo rizosahirize mu butunzi bw'igihugu. None rero turateye akamo umwe wese mu vyo ashobora agwiza umwimbu w'ico giterwa c'ivoka, akingire n'ivyo dufise ntibibandanye bihona. Murakoze, mugire amahoro.